bamwe bafise abahabara ku ruhande kuba umukandida burasokora. Abashaka kuba abakandida bafise icipfuzo ciza cane, mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge, ngo ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mwese mudukurikirana aha ni kuri Paulo Cash Media. Ni jewe Christabella Munezero ndi kumwe na mugenzi wanje Patrick Rosaje atanga Imana. Ni muri vya biganiro tubandanya tubashikiriza misi yose. Ubu munsi tukaza kuvuga ivyahani wacu, tuza kugaruka ku nyigisho umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanze ku matora yimirije y'umukuru w'igihugu azoba mu 2027 yifashishije ibisomwa vyeranda mu ikete Paulo yandikiye Timote ikigabane ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi, abasigurira inyifato nziza bokwerekana mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu azoba mu 2027 haba kuzitoza eka mbere n'uzotora. Nuni yagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cane. Namwe rero ngaho wipfuza kuba umukuru w'igihugu aba yipfuje igikorwa ciza cane, kuko umukuru ni iteka Imana iha umuntu, ngo azoba yipfuje igikorwa ciza, ngo nico gituma ategerezwa kuba kuko ico gikorwa ciza ntiwogishobora utari biga. Rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza, rero abashaka kwitoza ndababwire ibintu vyiza kugira ubu umubwiriza. Ubwa mbere abari umuntu azira kanenge, abakandida mutangure rero mwiyumve abashaka kuba abakandida. Abashaka kuba abakandida bafise icipfuzo ciza cane, mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge, ngo ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Mwavyumvise? Bamwe bafise abahabara ku ruhande kuba umukandida burasokora burasokora canke ubihebe bose ushire ku ruhande. Ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Ategerezwa kuba ari umuntu amenya kwigerera, atagira umutima muke. Hariho abantu bafise ameru, utegerezwa kumenya kwigerera. Ngo ategerezwa kuba ari umuntu w'ubwitonzi. Umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe. Mwumve abashaka kuba abakandida. Ngo ategerezwa kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni. Arega asha nk'umuntu aborerwa akagenda aratembagara mw'ibarabara aba yikwije ubupfasoni. Oya. Ngo ategerezwa kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi, akundana. Aba ari umuntu akundana, afise igishika, afite igishika abandi. Uwo ni wakwiye kuba umubwiriza. Ngo ategerezwa kuba ari umuntu azi kwigisha. Ngo ategerezwa ngo kutaba imborerwa canke umusinzi. Bimwe nari mpejeje kuvuga. Ngo ategerezwa kuba afise impuwe, ntagira amahane, ntagazwe n'umwina w'ivyisi. Nyabuza abari bafise umugambo bace batavuga ati ndasokoye kabisa. Umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha nk'ikigega yo bimara vyose. Ngo ategerezwa kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni. Gutora umuntu umurabira no kubana biwe, ukamurabira ku rugo rwiwe. Ivyo tubisanga rero mu ikete rya mbere umutumwa Paul yandikiye Timote, ni ikigabane ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Muze muhasome kugira ngo ushaka uzoba umukandida abanze yiha amanota wenyene. Kabona wihaye 10 ku 10 uzucumenya ko abene gihugu bazoca baguha 8 ku 10, uzoba utaye 80 ku 100. Umwe wese rero ni vyiza kumenya kwisuzuma. Yaragarutse kandi ku bantu bahora batinya kwitoza ngo motife ngo bohava batsindwa. Yamenyesheje yuko ari igihugu cabo tokumva amasoni. Yaragarutse kandi ku bantu bahora bareka kuja gutora indongozi zabo ngo mama ngo hama hatsinda babandi nyene. Yabahaye akarorero ko mbere no mu mupira w'amaguru umuntu wese aje mwihiganwa azi ko azotsinda, ariko ntihigera habura amahiganwa. Aya matora tugira tuje mu mwaka uza
yoba amatora atagira akanenge abarundi bonyene bakayashima. Ntimuze muri abanyamahanga, muraba abarundi. Tuyitegurire neza, duhanure umukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfait. Shirikira abandi wewe ntuze tuhanurane. Tumve ko turi mu muryango, twe turiko turondera uwutuje imbere gusa kandi abona iyo atujana. Tuzoba duhimbawe mu gihe twarose uwutuje imbere, atwereka iyo tuja tutazimira, kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba. Ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza, babanze bonyene birimbure, bigishanye, ariko vyose tubikore umutima uri munda, turi mu bugwaneza. Dusabe yuko ata muntu n'umwe yosiba amatora, kandi ntagire umaramara ngo noja mu matora ngo notsindwaga. Navyo yere ntagire umaramara. Hariho abantu babonye ngo kwitoza kwa mahera ni menshi ngutanga amwe y'ingwati, mugabo ntibaharuye ajya amabirete ndovota ajya amakarata baguze kugira wutogwe. Agugwa ngahe? Agugwa ubusa kurajya amahera y'ingwati wazanye. None uze gutesha umwanya igihugu. Emero yatange kuko ni waronka amajwi menshi bazoya gusubiza. Wagiye naho kusondeka, reka ajya amahera baguze amakarata basibigarure ko nadukeye. Wagiye kubesha ajya amahera wazaye ni yacagura ajya amakarata basibiga igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafitinisha. Baza gutanga amahera ataco bariko barayatangira. Ntihagire rero uvuga ngo urumva ngo naretse kuja kwitoza kubera ajya amahera. Ajya n'ingwati warose amajwi meza barayagusubiza. Ubonye rero atamajwi uzoronka isi ibirutora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuye ngo ndamaramaye. Igihugu kiguma ari ca kindi nyene. Twariko turabasigurira rero ikintu kijanye n'ivyo ye mw'Ijambo yavuze. Twababariye byinshi by'inyifato, twababariye ibyo kudatinya kwitorera indongozi. Hari abantu benshi batitabira amatora. Yaragaritse ko cyane ati tora umuntu kuko nubundi nutamutora azogutwara kandi uzikarurindoga watwawe n'udashaka. Pega Patrick arakajambo woba ubona ukongera uvuga turamutse. Akajambo nokongera ko abaziyandikisha novuga kubera ko bijanye ni na karindire cya kirangamisi cy'amatora nikirashobora kuja habona nikiratangura ndavuze Umukuru wa Seni yamenyesheje yuko azogutanga mu kwezi kwa gatanu. No kuvuga ko abazoshobora kwiyandikisha rero ubu nabatari bwakwiza imyaka 18 mu mwaka wa 2025 gihe haba amatora duherukamo. No kuvuga ko rero abo baziyandikisha ko umva bazaba bakwije 18 kugira badushobore gutora. Nuko abane nabo ni nkavuga abari bari mu buhungiro kijya gihe abari bari mu buhungiro abarundi bahungutse bivanye n'ibigitigiri cari kihari kuziyongera ni benshi bari batari bwakwiza iyo myaka ubu bayikwije. Hanini novuga nivyo hanini. Tubashimire mwebwe mwese muwanda yamudukurikirana, tubashimire ko muwanda kandi mudushikira, duhure muri commentaire aho mufise byinshi namwe uko mubibona. Surtout ko uyu munsi twavuze ibintu byerekeye igihugu cacu, muri benshi babene igihugu muri ko muradukurikirana haba hano haba mu yandi makungu ko nta hantu hatagira umurundi abarundi ubu turi nk'abashinwa twarakwiye hose. Ni ibiganiro twama tubashikiriza iminsi yose. Ni je Christabera Munezero iminsi yose namandi kumwe na mugenzanje Hatangimana Patrick Rosage. Ni kuri Parlo Cash Media mumande mugira sabone like share hama mudukomentingire mutubwire. Turabashimiye cyane naho gutaha. Ciao ciao.